tugize iminsi twigisha ku bintu byo kwiteza imbere biciye ku mbuga ngurukana bumenyi canke biciye gukorera ibikorwa kuri internet. Bamwe bavyumva nk'umugani ko bitoshoboka, abandi bakagira amakenga, abandi nabo bakagira bati turemeye gufata risk. Uno munsi nagomba ngaruke ku mpanuro z'umugabo akomeye ku isi w'umutunzi yatungishijwe na internet, yatunze biciye kuri internet. Uwo nawe si uwundi ni umumiliyardere yitwa Jack Ma. Uno mushinwa nyene sosiyete yitwa Alibaba. Ubu ni sosiyete ikomeye cyane ku isi, aho ikintu cyose ukeneye ugikomandira kuri internet kandi kikagushikira. Niwe muntu yatanguje uru rudandazwa. Reka rero mwumvirize impanuro atanga aha abakiri bato kuvyerekeye ugufata risk. Imbere yuko Jack Ma afata risk, yari asanzwe ari umwigisha w'icongereza. Ndizera ko utari yatahuye neza cacigwa giheruka cyo gufata risk, uno munsi atahura neza. Ndizera ko wumviriza iki cigwa cyose aza kukirangiza yabaye mu risk taker. Ndizera ko aza kukirangiza avuga ati jewe ngoma mfate risk. Fata risk. Fata risk. Niteka rinini kubona ndi kumwe n'aba entrepreneur bavyiyumvamo neza. Hano ndahabona abafise indoto, aba risk takers. Ibi binyibutsa mu myaka nari mfise indoto ntoya abantu batashobora kwizera. Ariko ubu hari haho ubuzima bufatanira no gufata risk. Urati abantu baguma bambaza bati Jack, mbega wabigenjeje gute kugira ngo wubake Alibaba? Ni gute wakorera mu kazu gatoya ubu ukaburi muri apartment nini, inzu iri mu zambere zikomeye ku isi? Inyishu irasanzwe ariko ntiyoroshe. Vyose bihagaze ku gufata risk. Sinavukiye mu muryango utunze kandi nta na connection nari mfise, nta nabo twari tuzinanye, nta nabagenzi bakomeye nari mfise kugira ngo bamfashe gutangura. Narananiwe kenshi, narananiwe ibibazo atari rimwe gusa ariko kabiri. Nagerageje kurondera ishure kuri University ya Harvard, ngerageza ibihetangabo byinshi ariko baranyankiye. Narasabye akazi muri KFC baranyankira. Abakozi 23 barondegwa muri 24 bankiye jewe. Murazi none uko kunanirwa ndakunezerererwa ntikwankomerekeje, ahubwo kwanyigishije kwihangana, ahubwo banyigishije kwicira mu ibarabara ryanje. Sinategerezwa guca mu nzira bari baraciye kera, nategerezwa gufata risk kugira ngo nce mu nzira batamenyereye. Uko niko aba entrepreneur bakora. Ariko reka ndababwira ikintu kimwe, ntivyoroshe gufata risk mu gihe worohewe. Umwiyumvire wicariye ahantu hasusurutse mu gihe gikanye, wibereye ku kacayi worohewe ataco winona. Umuntu akubwira ati ewe sohoka hanze tuje kuri uriya musozi hakanye, wogerageza gusohoka uva muri utwo twuya, ntivyokunda. Kubera iki? Kubera worohewe. Gufata risk rero no kwemera ukava muri zone de confort. Gufata risk no kwivana muri ubwo buzima wumva ko harimo utwuya. Igihe natangura Alibaba, nemeye guheba akazi aho nari umwigisha w'icongereza. Nari mfise utwuya ntaco nari imbaye, ariko nari mfise indoto y'ibisazi yo kubaka company ya internet mu Bushinwa. Ico gihe mu Bushinwa nta nuwarazi ivya internet. Abantu bambwira bati Jack, uri umusazi. Bambwira bati ibi ntibizokora. Nanje ndashikaho ndavyizera, ariko niyumviye kuva muri ubwo buzima gutwuya kugira ngo nje muri ivyo bintu bitasa nibiboneka. Nagomba gutangura ivy'ubwo busazi bariko barambwira. Reka mvuge ku vy'ubwoba. Ubwoba bwo guhomba niyo ntambamyi ikomeye y'iterambere. Igihe natangura Alibaba nta vyiyumviro vyinshi nari mfise, nta bitabo vyerekana ivyiyumviro nari mfise, ariko nari mfise umugwi w'abantu 18 nabo nyene nta vya internet bari bazi. Ariko twari dufise umugambi wo gushiraho company ya internet mu Bushinwa. Abantu baradutwenga, banyita umusazi, banyita ikijuju, bambwira bati Jack, kubera kutosubira kwigisha. Reka ndababwire,
mu gihe abantu batanguye kugukekeranya ko nawe utangura kwikekeranya ko ugatangura kuvuga uti erega ivyo bariko baravuga bishobora kuba ari vyo. Aho rero ushitse ngaho ntushobora kwemera yuko ubwoba buguhagarika. Mu myaka 3 turiko dushiraho Alibaba yari imyaka itoroshe, nta nyungu nimwe twigeze turonka. Nemeza abo twari kumwe mu mugwi buri munsi kw'indoto yacu tuzoyishikako. Umvire kugenda mu biruri kuratwenga ukabwira ibintu nk'ivyo abakozi, ukababwira uti dutegerezwa gushika ku ndoto. Muri wewe wumva ubwoba ugira uti hamwe tutobishikako naho. Ico nico bita gufata risk, guheba ivyo ukunda, icubahiro cawe n'ikindi kintu cose abantu baba bakwiyumvirako. Nigeze ndabivamwo kubera iki? Kunanirwa ari ingazi gushikana ku ndoto. Intambwe yose unaniwe ugira ico wiga. Mu gihe cyose udatinye kunanirwa uguma ufise ivyo ugerageza, uguma ugomba guhinyanyura kugira ngo bise neza bitore umurongo. Aha rero niho biryohera. Abantu benshi bibaza yuko gufata risk ari ugusimba rimwe bikaba bikunze, ntibigera biyumvira ko n'ukugwa birimwo. Biba kugira ngo bikwigishe. Utegerezwa kwemera iyo nzira. Igihe twatanguza Alibaba urudandazwa dukora ntigwariho, twategerezwa guca inzira nshasha, ariko ibikorwa vyatanguye. Nta mahera twariko turaronka. Bwiye abo twari kumwe mu mugwi nti nimwihangane. Abo twari kumwe bagomba kurondera amahera yihuse, ariko nababwira nti dufate risk y'ukurindira, y'ukwihangana, kuko iterambere rifata umwanya. Rimwe na rimwe gufata risk bisaba guheba inyungu z'umwanya mutoya kugira ngo uharanire inyungu z'umwanya muremure. Je sinagomba iterambere ry'umwanya mutoya, nagomba kubaka ikintu kizomara umwanya muremure. Ibi nivyo vyama vyananiye aba entrepreneur benshi. Bagomba ikintu kibashikana ku iterambere rigufi cane kuko batinya gufata risk y'ivyakure. Ariko iterambere ntiriza mwijoro rimwe, utegerezwa kurivomera imisi yose naho ubutabona inyungu yihuta. Utegerezwa kwizera yuko uzoguma uvomera hanyuma ivyamwa bikaboneka. Impanuro yanje niyi: ntiwihute, ntupape mu kugomba gutera imbere. Ca ku ntambwe yose bisaba, ivyo navyo bitwara kanya, bisaba kwihangana. Ikigwa nakuye nuko udashobora kubikora wenyene. Nk'aba entrepreneur korera mu mugwi, reka abandi nabo baduge. Mbega bibagoye vyoca bigenda gute? Vira ko ari wowe gusa uzi ubwenge mu bandi bose, bizoba vyakunaniye. Jewe nari nkikujwe n'abantu mbere bandusha ubwenge, ariko sinatinya gufata na risk n'uwo mugwi wanje. Narabizera bagafata ingingo, naho zimwe ntaba ndazizeye 100%, kandi rimwe na rimwe ntizaba ari 100%. Rimwe na rimwe twarananirwa, ariko kunanirwa kose twagukuramwo icigwa. Utegerezwa gufata risk kuri kumwe n'abantu. Zimwe mu ngingo nafata numviriza abo turi kumwe mu mugwi. Rimwe na rimwe ntaba nemejwe. Ubwo nibwo bwiza bwo gukorera hamwe. Iyo nayo ni risk uba wafashe. Reka ubu naho tuvuga kuri risk itwengeje, kuko ivyo ndiko ndababwira muvyizere. Iyo wemeye gufata risk mu nzira kenshi urananirwa. Ndibuka mu myaka yahera tugitangura Alibaba, twariko tugerageza kurondera ubufasha mu banyamitahe. Nagiye muri Amerika muri Silicon Valley, mpura n'abanyamitahe ndababwira ivyiyumviro vyanje. Narinzi yuko nabahejeje, narinzi yuko nabumvishije, ariko mpejeje kuvuga umwe aranyitegereza arambwira ati Jack, ivyo ntibizokwigera bikora mu Bushinwa. Abivuze uko narahungabanye. Aho nari nkiri umujene yiviriye mu Bushinwa, niyumvira ko ngiye guteza imbere ku rwego rwo hejuru ibijanye na internet. Ariko aba bagabo baranyeretse yuko bidashoboka. Tegerezwa kwibwira jewe nyene ko bishoboka. Nico gituma mvuga nti gufata risk rimwe na rimwe biratwengeje. Ubu nsubiye kuvyiyumvira ko ndabona yuko abo bagabo ataco bari bazi. Mu bihe bimwe abantu bakubwiye ngo ntibishoboka, baba bakubwiye ivyo biyumvira, ntibaba bakubwiye ivyo wiyumvira. Niko baba bitahura. Mu gihe rero uri mu nzira yo kwiteza imbere, ntuzutinye abagutwenga. Ibandanirize. Utari kurananirwa ntuba wafashe risk neza. Umviriza ikindi kintu gitwengeje.
igihe twatanguza website yacu byari ibintu bigoye, ntitwari dufise umudesigner abimenyereye, ibintu bimwe bimwe twabikora kutariko. Ndibuka bimwe naravyeretse umugore wanje arambwira ati, Jack, ibi nivyo wafatiye risk? Byukuri wari umwanya wo guca bugufi. Najewe hari ivyo naraba ngatwenga, hari ibintu nawe uri kurakora hageraho witwenga. Entrepreneuria nisigura gukora ibintu byose neza, bisigura yuko ukwiye kugumizako. Ivyo bisaba gufata risk, bisaba gukora amakosa menshi, bisaba guca mu bihe bigoye. Nico gituma rimwe na rimwe ushika ahantu nawe ukitwenga. Reka ndababwire ibanga, iminyanyuro nziza y'ibintu ifise risk, ariko niyo nzira yonyene ituma ubandanya. Iyo utagenda uhindura ibintu canke ukosora ibintu, uba uriko ugenda usubira inyuma. Iminyanyuro rero yo gutera imbere canke iyo nyota yo gutera imbere isigura gufata risk abandi bantu batinya gufata. Igihe twatangura Alibaba, ivyo dukora ntivyariho mu Bushinwa. Abantu ntibizera ivyo kuri internet, ntibizera na gatoya ko boshobora kugurira ikintu kuri internet hanyuma ngo kibashikire. Ariko twarafashe risk, dukora systeme itanga garanti yo gushikana ibintu ku bantu babisavye. Twagiye turigisha abantu buke buke, dusanga twahinduye ivyiyumviro vy'abanyagihugu bose. Abantu bose bagurira online kuri internet, ariko kera kugurira kuri internet yari risk. Ivyo rero nivyo twaciyemwo, nivyo twakoze. Umajije uti none mwabikoze neza gute? Utegerezwa kwemera gufata risk y'ukunanirwa. Si ukuvuga ko iciyumviro cose kikujemwo kizokwama gikora, ariko ico ciyumviro kikubera intambwe igushikana imbere. Iyo tutafata risk ngo tuze turagerageza ibintu bishasha, ntitwari gukura ngo tugeraha. Reka ndababwira ikintu gikora ku mishaha yanyu: kwigirira icizere. Risk ya mbere ikomeye no kwigirira icizere. Igihe nariko natangura Alibaba, harageze ahantu jewe nyene nkekeranya ivy'uwo mugambi. Nta vya technology narinzi, nta experience nari mfise, sinarinzi ko iyi ndoto y'ubusazi yokora. Ariko ngenda ndigirira icizere buke buke, mizera iyerekwa ryanje. Uko kwizera niko kwambereye ikiraro kinjabutsa mu bihe bikomeye. Umviriza iki kintu kirahambaye. Abandi bantu bazokugirira icizere mu gihe wewe nyene ari wowe utanguye kwigirira icizere. Udafashe risk yo kugira icizere gikomeye c'indoto zawe, ninde wundi yoshobora gufata risk ku bintu na wewe utemera canke udatahura, ibintu nawe utizera? Ndabona aba entrepreneur bakiri bato bafise indoto z'ibisazi, ariko ntibizera ibiri muri bo, ntibizera izo ndoto. Batinya ivyo abantu bavuga, batinya kunanirwa. Ariko kuri nuko utananiwe aba atariko aragerageza. Iyo ufashe risk ikomeye yo kwigirira icizere, ibintu bidasanzwe biraba, ibitangaza birakoreka. Utangura kubona abantu baza kwifatanya nawe kubw'iryo yerekwa. Utangura kubona akaryo keza aho abandi babona imitego, aho abandi babona ingorane. Ariko vyose bihera kuri iyo ntambwe ya mbere yo kwigirira icizere. Kwigirira icizere navyo bisaba gufata risk. Mu ncamake nagomba ndangirize kuri iki kintu: gufata risk niwo mushinge wa entrepreneuria, niwo mushinge ukugomba kwiteza imbere, niwo mushinge w'ivyiyumviro vyo kwiteza imbere. Iyo udafashe risk, nta mpera uronka, nta nyungu uronka, nta terambere ushobora gushikako. Ibikorwa byose bikomeye byo kwiteza imbere, umu entrepreneur wese akomeye muzosanga afise amateka yuko igihe kimwe yafashe risk. Ntimutinye kunanirwa, ntimutinye kuva mu twuya canke muri zone de confort. Uko ufata risk nini niko ushika no kubikomeye. Ariko naho unanirwa wafashe risk, uhakura icigwa. Aho ubaye umu entrepreneur abikwiye kubera uko kunanirwa.
nobahanura rero ko mwofata riske mu buzima. Kora amakosa, igirira icizere. Iyi sirindiriye ivyiyumviro vyanyu, irindiriye indoto zanyu. Ikintu rero kiri hagati yanyu no gushika ku ndoto zanyu nuwo mwete nubwo bwira bwo gufata risk. Murakoze cyane. Muraje kumviriza impanuro zidasanzwe za Jakuma. Aha arasubira akavuga ati: iyo ataba internet jewe simba ndi Jakuma wubu. Ari baba ntayibiriho. Voilà, Jakuma yabaye umu milliardaire kubera yatahuye akamaro ka internet atana abandi baragatahura. Mwumvise ko bamutwenga bakamwita ikijuju bakamubwira ko atashazoshikako. Voilà, ubu nawe ntubuzi ivyo uri kurakora canye ntubuzi ivyo wifuza gukora. Voilà, uri kuratinya ko bogutwenga, uri kuratinya ko bakubwira yuko atavyo uzoshobora. Voilà, uciye ubikorerako. Oya, ntubikorereko. Ivyo bitegerezwa kubaho ku mu entrepreneur. Jakuma ati fata riske. Become a risk taker. Bisigura ngo ba ufata riske. Reka gutinya vuga uti homba homboka n'indege irasha. Mperuka kubabwira ibikorwa bikoregwa kuri internet. Ibikorwa 13. Muri ivyo harimwo 2 nababwiye. Harimwo nico kuraba ama video baba bariko baragirira promotion. Hariho abavyemeye baravuga bati turakanyishije turafashe riske kandi ubu bariko barabona ingaruka yavyo. Batanguye kubona ingaruka yavyo. Akadorare batanguye kukabona. Umviriza, nagomba ngerageze gusigura iyi introduction canke intangamarara y'iyi societe twababwiye yuko itanga agashiruka bute ku bantu baba baroreye video. Bavuga bati we collaborate with major film companies in the worldwide employing a unique method where members watch movie trailers to earn income and promote films. The goal is to widely distribute and spread free movie trailers, attracting a large potential audience, increasing the film's visibility and anticipation. In this way, both film companies and NEWHS members can profit together, enabling everyone to participate and earn money by watching trailers from the comfort in their homes. Aka kantu mumbabarire nagasomye muri ugo rurimi ariko ngoma nagasubiremo mu Kirundi. Isosiyete iravuga iti dukorana n'ayandi masosiyete yo kwisi akora ivy'amafilme hanyuma abantu bacu abantu bahurikiye muri sosiyete yacu bakaraba bakarorera ayo ma video utwo tu video duto nitwo bita ama trailers abari tujya duce twa video tujya bagirira promotion. Bati hanyuma karonka gashiruka bute ico bita reward. Bati ntumbero yacu nukugirira promotion ayo mafilme kugira ngo ashike kure ashikira abantu benshi. Bati rero abanywanyi tuba dufise tubahamagarira guhamagara abandi bagenzi kubatumira kugira ngo visibility y'aya mafilme ibe nini. Bati muri iyo nzira sizo company zikora amafilme sitwe tuba turiko turagira ama promotion sabo banywanyi bose bararonka ko amahera. Izo video bakaziraba bibereye mu mihana yabo ngo from the comfort of their homes. Maze gusoma ibi bintu hanyuma nkabigenzura nkabona birakunda naravuze nti basha jewe ngoma mfate risk ikomeye y'ukuvyigisha abantu bigeragereze. Ntimugabo ndabereke na risk zishobora gushika ndababwire yuko bishobora no gushika bagahomba canke bikananirana canke bikagorana. Kubera iki? Kubera utabuzi ivyiyumviro vy'uwashizeho ugo ruganda canke vy'uwagize uwo mugambi wo kugira promotion. None abafashe riske ntibatanguye kuza barakura ko mahera. Ibi ntibubibona. Hariho abama bikangura buza bwakeye. Wewe ibandanirize uyasorora gira ntihariya
hariya muri Kosovo mana yanje. Navuze nti hako ntofata riske yo kuvyigisha, nofuma mfata riske yo kuvyigisha abayaronka bakayaronka. Nukuvuga ngo abafata riske bakayifata ku giti cabo. Voilà, ibi bihuriranye n'inyigisho ya Jakuma aho yavuga ukuntu yateje imbere ibikorwa biciye kuri internet. Natwe tukaba twari dusanzwe dufise iryo hangiro ryo guteza imbere ibikorwa bishobora kubeshaho abantu biciye kuri internet. Ndasubiye kuvuga nti nubu ubutumwa ni bwa bundi. Umuntu ashobora gutahura iki cigwa cuno munsi, turamuhaye ikaze nyinshi mu muryango mushasha w'aba risk takers. Aba risk takers n'abantu babihevye. Abo n'abantu baba bagize bati amadolari angahe homboka no kuyasorora turayasorora bigaherera ngaho. Ngiye nti ayo madolari 50 harura yuko atayufise, harura yuko bayivye canke wahaye umumaraya kugira ngo ejo niyo haba ingorane bikagenda ukundi ntuzobabare ntuzokomereke. Voilà, iyo wafashe riske bigenze neza uranezerwa, bigenze nabi naho ntiwita ku mwikomo, uragira uti okay, naho bigenze nabi je ndize. Voilà, ntegerezwa kubandanya, sinzorekera ngaha impaka nteye imbere uko bigenda kose. Jakuma yananiwe kangahe kenshi cyane. Voilà, ariko arabandanya. Narababwiye nti ibi bintu ndiko ndabigisha sindiko ndatumwanya mukabona bigenze neza bantu b'Imana, jewe nanje nzobabagira ibisiga ndakurahiye. Umugambi w'amagara meza amahera yawo nukuyashira ku ruhande. Umugambi watubana amahoro, ubu naho abahora bitwaza ubukene boca bitwaza iki mu kureka kuwuterera. Voilà, nico gituma nababwiye ngo eka ubwa mbere tubafashe mushike kuvyo mwipfuza, hanyuma natwe mudufashe gushika kuvyo twipfuza. Aha turakoresha ya principe ya Zig Ziglar imwe ivuga ngo mu gihe ufashije abantu gushika kuco bipfuza nawe uronka ico wipfuza. When you help people to get what they want, in return you get everything you want. Nuko rero ndizera yuko abatari bake uno munsi baza gutahura maze bagasaba yuko twobashira mu muryango w'aba risk takers. Twaravuze duti dutanguye mu ntango z'umwaka, mu mpera z'umwaka tuzogira evaluation turabe ku buzima bw'abantu canke ubutunzi bw'abantu ko bwari bwifashe mu ntango z'umwaka, hari caduze ko mu mpera z'umwaka biciye muri ya operation ya fight to win. Turasubiye kubaha kaze rero mu muryango w'aba risk takers. Turabaha link mwinjire. Voilà, hanyuma namwe mwipimire kuri riske yiwanyu. Voilà, bigenze neza n'umunezero, bigenze nabi voilà nibaza yuko ivyigwa uzohora bitahuye neza. Ibi bintu naho bikora twarababwiye duti nta garanti dufise, ntituvyizera 100%. Voilà, urafata riske canke urindire mu minsi mikeya kuzoraba abafashe riske ingene bazoba bameze ko bahomvye canke bungutse. Ibi bintu birimwa akunguko. Kubwanje hako wofata riske ryo gusorora aya mahera wokoresheje iki gikorwa, canke ugafata riske yo kuyajana muri ghetto ugiye kurondera bamwe bacuruza umubiri, bamwe bita abamaraya. Aya mahera wopfuma uyagerageresha iki gikorwa ndababwiye. Nuko Imana yo mwijuru nibampezagirire, twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashike mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Muri iyi nzira $1 kataboneka gake gake koboneka, reka ndangize mvuga nti iki ni gihe cyo gufata riske. Internet reka tuyivyaze umusaruro, reka kudutwara amahera gusa, ariko natwe tuyivyaze umusaruro.